Ndabaramukije bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Turi ku itariki 7 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2024 aho tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari guturuka mu gihugu c'u Burundi aho kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba kugeza uyu munsi hariko harumvikana amasasi menshi ndetse n'imbunda ziremereye mu ishamba rya Kibira. Benshi mu Barundi batari bake bakaba bavuga ko ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, ariko icy'ingenzi cyaba kizanye izi ngabo z'u Rwanda ku butaka bw'u Burundi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye gukorana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda aho haba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Izo nterahamwe zigahungira ubutabera bw'u Rwanda muri Kongo, none ubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaramaze kuzinjiza ku butaka bw'u Burundi aho ziriko zirakorana imyitozo ya gisirikare ihambaye cyane n'ingabo z'u Burundi, zikaba zimaze amezi ashika muri 2 ku butaka bw'u Burundi mu ishamba rya Kibira, byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho ari kuziha imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo zizafatanye n'abasirikare biwe amaze batere u Rwanda bahindure ubutegetsi bwa Kigali. Benshi mu Barundi bakaba bavuga ko iyo ariyo mpamvu nyamukuru yaba yatumye ingabo z'u Rwanda RDF ziza ku butaka bw'u Burundi aho zaba zije gutangirira umwanzi ataragera ku butaka bw'u Rwanda, nk'uko abatwara igihugu cy'u Rwanda bakunze kuvuga ko ubutaka bwabo ari buto ko ntaho gukorera intambara bafise, bakavuga ko igihugu cyose kizabashotora bazagisanga iwabo akaba ariho barwanira. Akaba ariyo mpamvu Abarundi bafise ubwoba bakavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye abakoreye rwose biteye ubwoba kandi bibabaje, kuko barazi neza ko ingabo z'u Rwanda RDF zimaze gushika ku butaka bw'u Burundi atana amasaha 5 byazifata zitamaze gufata igihugu cyose. Akaba ariyo mpamvu bafise ubwoba bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kwegera mugenzi w'u Rwanda akamusaba imbabazi, naho Kisekedi wa Kongo akamusubiza amafaranga yiwe yariye, kuko urugamba yamushoyemo adashobora kurutsinda na rijya abasirikare b'u Burundi bashiriye mu ntambara muri Kongo. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwinjiza igihugu ciwe mu ntambara? Kubera iki ingabo z'u Rwanda zaba zahisemo kuza ku butaka bw'u Burundi? Byose nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru twabateguriye, aho tugiye kubereka byinshi kandi ibyinyegeje mutigeze mumenya byaba bifitera kuba RDF yaza ku butaka bw'u Burundi canke se Perezida Evariste Ndayishimiye agashoza intambara ku Rwanda. Byose nyine twabateguriye aho twafashijwe n'umurwi utari muto w'abamenyesha amakuru batandukanye bari mu gihugu cy'u Burundi, bariko baregeranya amakuru bakuye mu nzego z'umutekano ndetse n'ibyo Abarundi batari bake baturiye ishamba rya Kibira batubwiye. Byose nyine mugiye kubikurikira. Wowe cyo usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kubera iki ingabo z'u Rwanda RDF zaba ziyemeje kuza ku butaka bw'u Burundi? Imvo nyamukuru yaba yazanye ingabo z'u Rwanda ku butaka bw'u Burundi ni ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko Ndayishimiye ingabo ziwe ziri muri Kongo, kandi murazi neza ko ziriko zirifatanya na RDF aho bari kwica abakongomani b'abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Byose bikaba biriko birakorwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Kisekedi babivuganye, bikaba byaranatumye kugira ngo umugambi wabo ubandanye ntugire ikiwukoma mu nkokora. Ariyo mpamvu bashatse ko batera n'akaduruvayo mu Rwanda, aho bumvikanye ko bagomba gushoza intambara mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba barumvikanyemo kugira ngo babishobore ari uko bakorana n'interahamwe FDNB zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 amaze bagatera u Rwanda, bigatuma mu Rwanda haboneka akaduruvayo, amaze nabo umugambi bafise wo kurimbura abatutsi bakawukomeza nk'uko bamaze iminsi babivuga mu mbwirwaruhamwe bakunze kuvuga, aho bitirira abakongomani bavuga Ikinyarwanda ko atari abakongomani ahubwo ko ari abanyarwanda, kandi ko bashaka kubasubiza iwabo. Ariko benshi bakavuga ko izo mvugo zikoreshwa ari imvugo zihembera urwango, kandi ko ari imvugo zifise icyo zinyegeje, kuko ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo birateye ubwoba kandi birababaje, kuko abakongomani
b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariko baricwa, murazi biriko birakorerwa abanyamurenge. Ibyo byose bikaza byerekana nyine umugambi uhari kandi uhuriweho na perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu ca Kongo. Ese koko inkuru yaba ari impamo ingabo z'u Rwanda zashitse ku butaka bw'u Burundi? Njyewe sinabyemeza nk'umumenyesha amakuru kuko nyine nta makuru mfise ahagije kandi yizewe agaragaza ko ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi, kuko amakuru mfise nayo ndiko ndahabwa n'abarundi bari mu Burundi, ariko nabo ubwabo bakaba bataramenya neza ko yaba ari ingabo z'u Rwanda zageze mu Burundi canke se ari imitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Burundi iriko yarwana n'abasirikari b'u Burundi. Ariko ikigaragara cyo kandi kinahambaye ni uko n'ingabo z'u Rwanda ziramutse zigiye mu Burundi atakosa na rimwe zaba zifise, kuko ingabo z'u Burundi ziriko zirafatanya n'abasize bahekuye u Rwanda kugira ngo bategure gutera u Rwanda. Birumvikana neza ko n'ingabo z'u Rwanda zitakicara ngo zuve ko za ibintu bihagije, akaba ariyo mpamvu n'ubundi ingabo z'u Rwanda zigiye ku butaka bw'u Burundi atakosa na rimwe zaba zirimo, kuko zaba zigiye kurwaniriza umwanzi kure, nk'uko abategetsi bo mu Rwanda bakunze kuvuga ko ubutaka bwabo ari butoya batabukoreraho intambara. Akaba ariyo mpamvu n'aya makuru abaturage bariko baraduha b'abarundi yaba ari ukuri, kuko nabyo birashoboka cyane, kuko perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane kandi riteye ubwoba kandi ribabaje, aho yemeye kwifatanya n'abasizi bahekuye igihugu cy'u Rwanda, akaba ari kubaha ibigwanisho bikomeye, akaba ariko arabaha imyitozo kandi akaba ariko arabaha byose, harimo ibifungurwa ndetse n'amasase, byose akaba ari kubikora mu ntumbero yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Akaba yaranabivuze ku mugaragaro aho yari muri Kongo mu gisagara cya Kinshasa, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo akureho ubutegetsi bwa Kigali. Ibyababaje abarundi, abanyarwanda ndetse n'abatari bake batuye isi, bakabona ko n'amajambo yakoresheje adahumuriza kandi ko ari amajambo adakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu uri ku rwego nk'urwo ariho. Benshi bati koko ingabo z'u Rwanda zigeze ku butaka bw'u Burundi haracyasigara. Amakuru dufise kandi adahumuriza ava mu nzego z'umutekano mu Burundi ni uko bamwe mu bajenerali bavuga ko ingabo z'u Rwanda ziramutse zishitse ku butaka bw'u Burundi nta gihe kinini byafata badahinduye ubutegetsi bwa Gitega, kuko ingabo z'u Rwanda zirazwiho kurwa imirwanire ihambaye cyane kandi zirazwiho ubushobozi, ibikoresho bihambaye cyane. Bikaba biboneka neza ko ingabo z'u Burundi zitakigera zihagarara imbere y'ingabo z'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake bafise ubwoba, bavuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari uko bakuraho perezida Evariste Ndayishimiye, atarabatura mu kaga kandi atarabakorera inteba ishushe, kuko ibiriko biravugwa kandi biramutse ari ukuri ibara ryaba riguye, kuko abarundi begereye ishamba rya Kibira baravuga ko guhera ku munsi w'ejo ku mugoroba humvikanye amasoro menshi ndetse n'imbunda ziremereye, aho benshi mu banyagihugu banaturiye iryo shamba batangiye guhunga bakajya mu bice bitegereye iryo shamba, kuko bavuga neza ko igihe ingabo z'u Burundi zizaba zisumbirijwe zizahita zihungira mu banyagihugu, kandi bigatuma nyine abanyagihugu baturiye iryo shamba bagira ingorane zikomeye cyane. Ariko mu by'ukuri ibyo perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga ndetse n'ibyo amaze iminsi akorera abarundi ntago bimuha amahirwe ko azamara imyaka myinshi ayoboye igihugu cy'u Burundi, aho benshi banavuga ko n'uyu mwaka nawurangiza azaba ari umugabo, kuko abajenerali nka bose ndetse n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose barabona neza ko umugabo ukwiye kurongora igihugu cy'u Burundi atari perezida Evariste Ndayishimiye, kubivanye n'imitekerereze yiwe ndetse n'ibyo ariko arakora muri ino minsi. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko rwose aho ibintu bigeze ari uko bashaka igishoboka cyose bagakuraho perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ibintu ariko arabakorera birateye ubwoba kandi ntago bihumuriza. Ese koko amakuru y'uko ingabo z'u Rwanda zaba zageze ku butaka bw'u Burundi niyo koko? Ese koko niba atari yo, ni bande bariko bararwanira mu ishamba rya Kibira? Ibyo byose perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kubisigurira abarundi kugira ngo bamenye ibiriko biraba, kuko biratangaje kandi birateye ubwoba kubona iminsi ibiri yose igiye gushira amasase yumvikana mu ishamba rya Kibira. Ni ukuvuga ko harimwe kuberamwo ibintu bitoroshe, ariko bamwe bakavuga ko nanone yaba ari ya myitozo ihambaye
ihambaye cyane iri gukorwa n'izo nterahamwe ndetse n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bitegure gutera u Rwanda, ariko abandi nabo bakavuga ko amasasi uburyo ki ari kumvikana rwose bidahumuriza, kandi ko bari kubona imodoka za gisirikare z'u Burundi zerekeza kuri iryo shamba aho bikeka ko zaba ziriko ziranakurayo ibiziga ndetse n'abakomeretse. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko amakuru avugwa n'abanyagihugu yaba ariyo, kuko ntibyumvikana ukuntu amasase yakumvikana iminsi ibiri kandi nta ntambara iri mu Burundi. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akataraza azakazana, kuko baravuga ko aho ibintu bigeze ari habi cyane, kandi baravuga neza ko byanze bikunze batamwikuyeho igihugu ashobora kugita mu manga. Ariko abandi bakavuga ko igihugu cyamaze kwinjira mu bihe bidasanzwe cyane, aho benshi bavuga ko igihugu cy'u Burundi gikeneye umuntu uzagahoza abarundi, kuko nta gihugu na kimwe cyegeze gitera imbere kuko cyatandukanije abagituye. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afise ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi, kuko urabona ko ari umugabo wuzuye urwango kandi wuzuye amacakubiri, kuko ibyo ari gukorera muri Kongo birerekana neza ruhande ahagazeho, kandi birerekana neza ko atakintu cyiza abarundi bamwitegaho ko azigera ahuza abarundi. Ibi bintu biriko biravugwa rwose, abategetsi yaba abo mu Rwanda ndetse no mu Burundi bari bakwiye kubishakira umuti, kuko intambara nta kintu na kimwe ikiza, ahubwo irasenya, yaba iri ku butaka bw'u Burundi yaba iri ku butaka bw'u Rwanda. Intambara ntiyubaka ahubwo irasenya, akaba ariyo mpamvu bagakwiye gushaka ikibahuza aho gushaka ikibatandukanya, ariko byose nyine bigakorwa mu kubahana, aho kugira ngo umukuru w'igihugu ahangare undi mukuru w'igihugu, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kubivuga, aho rwose avuga amajambo akomeye kandi ababaje ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kugeza n'aho abarundi bahaguruka bakamwamagana bakamubwira ko agomba kubaha abakuru b'ibindi bihugu baturanye. Ibyo byose nyine ni ibintu biba biriko biravugwa kandi bidahumuriza, kandi byerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Nombonesha kure yacu dukoranye n'abanyamakuru bari ku butaka bw'u Burundi, turaza kugumya dutohoza ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira, ndetse tukaza no gukorana n'abajejwe umutekano basanzwe baduha amakuru bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tuza kuza tubaha inkuru itomoye yerekana ibiriko birabera mu ishamba rya Kibira, niba koko ari ingabo z'u Rwanda zaba zamaze gushika mu ishamba rya Kibira, cyangwa se niba ari imitwe yitwaje bigwanisho iri kurwana n'ingabo z'u Burundi, cyangwa se akaba ari ya myimenyerezo iriko iraba mu ishamba rya Kibira, imyimenyerezo ya gisirikare iriko irakorwa n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'interahamwe, bakaba bari kwitegura gutera u Rwanda. Byose nyine muraza kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije, amakuru yacu nakagaruka.